umuntu utamba gumya umutima mvundi seruka rugavye ziraje. Intango mbanziranzira ya gatandatu: kumenya gutandukanya uburongozi bw'igihugu n'uburongozi bw'amadini, no kumenya gutandukanya uburongozi bw'igihugu n'uburongozi bw'urugamba. Ibi bintu ko ari bibiri nabifatanije mu ntango mbanziranzira imwe, kuko mbona abatware byabananiye kubitandukanya kandi bidasa, ntibisa na gatoya. Mu ngingo ya mbere y'ibwirizwa shingiro ryo mu 2005 haranditswe neza yuko igihugu c'u Burundi atawucegamiye mu by'amadini. Mu ngingo ya kane y'iri bwirizwa shingiro rishasha, uko murazi ko muri ico gihugu c'u Burundi amabwirizwa shingiro ahari kandi akoreshwa ari abiri. Ibwirizwa shingiro rya kabiri mu ngingo yaryo ya kane haranditse neza ko Uburundi atawubwigamiye mu by'amadini. Biratangaje rero ko umuntu ashobora kuba atwara igihugu mu gihe we agomba kuja gusenga, kandi n'uburenganzira bwiwe ntawe bimubujije, agafata inzego zose z'igihugu akazitegeka kuja muri ayo masengesho gusenga nk'uko asenga. Rero kubwira abantu ko bategerezwa, abantu b'abatware bategerezwa gusenga nk'uko usenga, kuja mu idini ryawe witwaje ububasha ufise bwo gutwara igihugu, nukuhonyanga aya mategeko, nuguhonyanga ibwirizwa shingiro y'u Burundi. Ico abanyapolitiki bajejwe nukuraba neza ko abarundi babayeho neza, baba abirimizi yuko babayeho neza, umutekano wabo ubahirijwe, baba abakozi ba leta ko babayeho neza, bakabafasha mbere n'utwo duhera baronka tw'intica ntikize ku kwezi, bakabafasha n'ingene bubaho, ingene buronswa amazu babamwo, uko ubonye nk'umukozi wa leta ahembwa 150 akaba mu nzu y'200 afise umugore adakora n'abana mu ishure, sinzi nyene leta yibaza ko abantu bayo babayeho. Ingene yorohereza abo bantu, ingene yorohereza abadandaza, ingene yorohereza abikorera utwabo, nuko nico gikorwa gikuru leta yategezo gukora. Navyo gutegura imitima y'abarundi kugira ngo bazobeho neza batakiri kuri iyi si, birafise abijejwe: abapatiri, abapasitori, abasenyeri, abihebeye Imana, abashehe. Ako niko kazi kabo. Umutware nawe arafise nawe akazi kiwe. Ko mbona rero umutware mu gihe akoresheje ububasha afise bwo kurongora igihugu, agaca yishimikiza ijambo ry'Imana kugira ngo abantu bemere iyo agiye batiyumviriye, nukubagira baja kwishimikiza ijambo ry'Imana kandi uri umutware kugira ngo abantu bakuzanira utwo batunze, uvuga ngo nibakuzanira amashikanwa nko kumengura Imana, bakafata utwo batunze bakegeranya bakikorera bakakuzanira. Ivyo umutware n'ibintu by'amafuti. Nagomba ntandukira mbere kuri kitegeje ca kabiri cyo gutandukanya uburongozi bw'igihugu n'uburongozi bw'urugamba
ingene umuntu atwara abantu ari ku rugamba n'ingene ababeshaho, uko nivyo mbona byagarutse. Kagira nti urugamba abantu barwanye imyaka itari mike, kurwanya imyaka irenga 10 muri mwishamba, nuko ubukunda igihugu kandi mu barushigikiye urwo rugamba na je narimwo. Ico gituma amaze imyaka myinshi ndi hanze, imyaka ishika hafi 25. Ariko uko twashigikiye urwo rugamba ntitwari tuzi yuko ingene umuntu atwara abantu mwishamba akongera akababeshaho, ariko acaza gutwara n'igihugu. Biraboneka neza yuko umubiri washitse Bujumbura, umutwe ukaguma mu rukoko. Dukeneye rero yuko n'uwo mutwe wasigaye inyuma nawo nyene woshika, kuko igihe abantu bari mwishamba bategerezwa kubaho, babwira abantu bati mutange intererano y'abagwanyi, mutange intererano y'abari ku rugamba. Abantu bari batunze inka i Bujumbura hariya mu kiya ca Rusizi barabizi, inka imwe imwe yategerezwa gutanga no vyita nk'ikori, kama intererano nuko bavyita, ugatanga intererano ijanye ni gitigiri c'inka utunze, bavyita intererano. Ariko iyo intererano utayitanze, izo nka barazirya. No banyagihugu bavuga bati utanga 500 canke 1000, utayafise utange ivyimburwa. Muri ivyo bibiri utabitanze waribonerako. Nivyo rero vyagarutse. N'igihe CNDD-FDD kiri mwishamba yagira iti twebwe urugamba turuhaye Imana, dushize Imana imbere mu rugamba rwacu, dushize Imana imbere muri politike yacu, kandi ni vyiza gushira Imana imbere. Mugabo guca umuntu akoresha amajambo aryoshe y'Imana kugira ngo wambura abantu, nivyo bibi. N'ubu rero nivyo vyagarutse. Kera bagira bati nimuzane ishikanwa aho hambere aho, n'ubu ngo nimuzane ishikanwa, bikaca bigaruka. N'amajambo yandi bakoresha mu vyivugo canke mu gihe bari muri kampanye, murabizi, zaguba, zashirira, zige zose, zijyane n'amagi, ivyo vyose n'ibintu vyakoreshwa kera. Ariko nkavuga nti mu gihe uvuye mu rugamba ugashika ukamutware aje kurongora igihugu, uca witwara nk'umutware wa bose. Gukora amajambo umuntu akoresha igihe ari ku rugamba yo kunezereza abo ariko barafatanya urwo rugamba, ari ukamenya yuko ugeze gutwara igihugu utwarira bose, nawe mutari kumwe muri urwo rugamba. Ico gituma mvuga nti umutwe wasigaye inyuma uguma uri muri guba, muri zige zose uri umutware, muri zijyane n'amagi uri umutware, muri zana intererano, ijambo ryiza mugabo ukacurihindukiza iyo ntererano ikaba ku nguvu, muri zana amashikanwa, ijambo ryiza ry'Imana, zana amashimwe, cyari ijambo ryiza, umunyuma rikaba ijambo ry'ukwambura abarundi ucishije mu gwenge. Ivyo vyitwa tricherie politique, ugwenge kwa politique. Nivyo rero bitegerezwa guhagarara. Nitwamenya rero gutandukanya ivyo kwemera kw'abatware, ntibice nuco bishira ku banyagihugu ngo nabo nyine bemere nkuko wemera ku nguvu. Gutandukanya ivy'amadini n'ivyo gutwara igihugu, ugatandukanya iyo wavuye niyo uteruja, iyo wavuye mwishamba, amajambo amwe wakoresha nkayo meje kuvuga ukayahagarika, ukavuga uti ubu nje gutwarira bose.
umutwe wasigaye inyuma ari bugume uvuga ayo majambo nawe nyine ugataha ugashika. Tuzoba turiko turatera imbere, tuzoba dutanguye kuvuga tuti tugiye gushira inguvu muri kwa kubaka umushinge ukomeye ukuzoduza igihugu c'u Burundi. Ariko kavuga nti iyo kamanyira kabaganwa agatoki kamenyeye gukomba kamenyeye gukora koza kamagahese, ndabona neza ko nitwa dushaka kubaka ubundi Burundi bukomeye bufise umushinge uhagaze neza ukubakira ko inkingi z'iterambere, abantu batwara botegerezwa kubanza gukinjura, hakaza abandi bafise ivyiyumviro n'imigambi n'imvugo iyo migambi igira ko abandi bashasha, maze tuve muri ubwo buja tuje ku murongo. Soba dusubira intwaro y'agacinyizo niyo turiko turagwanya, ikora inkoko babirigi abarundi turabirambiwe. Oya ntandume 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 mu barundi ntandume utavyumva ntangaje.